umunsi wahariwe umutangakori utwibutsa iki? Ni umunsi utwibutsa yuko gutanga ikori bigifise akamaro kandi abantu bakwiye kuritanga banogewe mwita civil fiscal, muga bakibutsa ko n'abatunganya amahera rivuyemo ko ari ukuyakorera mu muco bakayatunganya neza kugira ngo azane iterambere. Wa mutangakori yumve yuko atariko arahohoterwa mu kunyuza amatungo atanga. Ikigira kabiri nuko uwo munsi w'umutangakori ushitse ibintu bitifashe neza mu kigega ca leta, avuga yuko hariho igihengeri c'imiliyaridi 110 co gutoza amakori. Leta yari ikwiye kuraba imvo, yego tukicara kuko imvo zishobora kuba zitatu. Bwa mbere nukora ko muri conjoncture ubwo leta irakora neza ibijanye n'umwuka w'ubutunzi conjoncture kugira umwimbu wiyongere, abatanga kori bagwire canke bunguke batanga ikori uravye bingene ibintu bimeze, amafaranga y'agaciro n'ibindi. Ubugira kabiri, ubwo leta amakori ishiraho si menshi ku buryo ashobora kuremera abantu, ugasanga muri rusange ntutoje menshi, mwibita mu gifaransa kereho totire toto canke ubwo ntanyuruzwa mauvaise gestion n'ibiki muri ico kigo. Ni ibintu rero vyo kwiga ko izo mbuza zirakunda gufatirwa kugira bavyishyira. Gatatu no kuraba muri revision budgetaire ko leta yokora ibishoboye byose kugira ibidakenewe, ama mission, ivyo gutembera bidakenewe, imisi mikuru, amahera aherezwa abantu atazwi canke n'ibike subvention bikagabanuka cane, kuko umutanga kori atanze kori ntibitunganywe neza ni kibazo.